ufunguye umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje arafise ubuzima budahera. Kuri uno munsi mukuru w'isakramento ryeranda ndashaka duhagarare gatoyi ku bintu bitatu. Icambere, tuninahaze twongere dukengurukire cane ubutatu bweranda ku gikorwa gihambaye bwakoze, kikaba arico kiduteye akanyamuneza uno munsi, tukaba dufise Yezu iwacu kandi tukaba tumufise n'isakramento ryeranda. Igikorwa Mana Data yakoze, umutumwa Yohani akitudondorera muri aya majambo: Imana yarakunze isi gushika itange umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uwumwemeye wese ntapfe, aronkeriho ubuzima budahera. Nitwaba rero dufise Yezu Kristo, nuko Mana Data yamuduhaye, kandi yamuduhaye kugira ngo adushikane ku buzima butazokwigera buhera. Dutangarire rero urukundo ruhebuje Mana Data adufitiye gushikaho aduhebera ikinege ciwe, ntiyamwigunganye, yaramutanze. Igikorwa Mana Mwana yakoze twese turakizi. Ntiyagarukiye kukuza kuri ino si ngo abane natwe, yaragize kandi igitangaza gihambaye co kugira Ukaristiya. Yari gushobora guca muri ino si yirenganira, naho yari kuhateba gatoyi, mugabo akaza akahamara ico gihe yategekanije, agaca yiviraho akigira. Ariko siko yabigenjeje. Ubu yagize Ukaristiya, turashobora kuba tumufise iwacu, turashobora kuba tumufise muri twebwe. Twiyumvire ahari amasengero makuru, amasengero mato mato, katedrale, eglize, chapelle, ahari itabernakulo irimwo amahosi ya meranda hose, Yezu ni hari. Twiyumvire abitegura neza bakamwakira igihe cose bataragwa mu gicumuro kigoye kimukura mu mitima yabo, ari muri bo. Niyaba ari wewe, ari muri wewe. Ico ni gitangaza yashitseko kubw'Ukaristiya. Dutangarire rero urwo rukundo ruhebuje atugaragariza mu kutwihereza, mu kubana natwe, ubudashaka kutuvirira. Naho wewe vyoba vyakugoye akagenda muri chapelle ntavayo, muri eglise ntavayo, muri katedrale ntavayo, agumayo. Tutamufise muri twebwe, tuba tumufise iwacu, aba abana natwe. Igikorwa Mana Mutima Mweranda yama akora twese turakizi, uko ikonsekarasiyo igeze. Umusaserdoti yobika ibiganza ku mukate no ku muvinyu, Mutima Mweranda agaca yururuka mu bubasha bwiwe, agahindura umubiri, agahindura umukate n'umuvinyu, bigahinduka umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo. Muraza kumviriza neza, urungike Mutima Mweranda atagatifuza irishikanwa rihinduke umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umukama wacu. Ni mu bubasha bwa Mutima Mweranda. Naha dutangarire urukundo ruhebuje atugaragariza kubwiwe, tukaronka iwacu mu bimenyetso by'umukate n'umuvinyu, Yezu Kristo. Tuninaze rero ubutatu bweranda, Data arakora, Mwana arakora, Mutima Mweranda agakora, bose bagakora kugira ngo dushobore kuronka Yezu Kristo iwacu mu Karistiya. Ico rero cari icambere. Ica kabiri, Yezu yaratwemereye kugumana natwe gushika ku muhero w'isi. Nanje ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi. Matayo ikigabane ca 28 akarongo ka 20. Mu mugambi wo gushira mu ngiro uwo muhango, aragumana natwe mw'ijambo ryiwe ngo agume atwiyigishiriza
atwereke na ntaryo inzira y'ubukiriro, yongere aduhamagarire na ntaryo umwidegemvyo w'abana b'Imana. Dufise ijambo ry'Imana, tumenye yuko muri ryo dufise jambo wa data, kandi uko dukundira umukama tukarizirikana tukaryakira, tuba turiko turakira jambo wiwe. Agumana natwe mu mubiri wiwe w'akayobera ari wo ekleziya, akabandanya yigisha, atagatifuza, yongera ayobora, yerekeza data abo bose bituye ekleziya. Turazi yuko ekleziya ari umubiri w'akayobera wa Yesu Kristo. Yesu Kristo akaba umutwe, abagize ekleziya bakaba ingingo ziwe. Mugabo muri iyo ekleziya Yesu Kristo akabandanya yigisha, atagatifuza, kandi ayobora, yerekeza data abo bose bituye ekleziya. Ariko agumana natwe cane cane mu Karistiya. Muri iryo sakramento ntayengeshanya kuza iwacu no muri twebwe, kandi akaza atihuta, akahagerera, agaca agumana natwe, akatubera imfungurwa ngo dukomezemwo ubuzima bw'Imana n'ubuzima bw'ab'Imana, akaduha akaryo ko kumusenga no kumutangarira igihe cyose tumuteramiye. Mugabo kandi ntareka kuguma yitanga kwa rutari, no kumwe yitanga ku Kalvariyo, uko asomwe imperezwa y'Ukaristiya, uko haherejwe imperezwa y'Ukaristiya, kugira ngo agume aturonkera inema z'ubukiriro, kandi agaca azidusasagazamwo. Ibi byose biratwereka urukundo adufitiye, hamwe atuyagira atarambirwa, hamwe adutagatifuza kandi akatuyobora muri ekleziya atarambirwa, hamwe atwihereza ngo atubungabungemwo atarambirwa ubuzima nyabuzima ku bw'iryo sakramento ry'Ukaristiya. Ica gatatu, tumugaragarize rero natwe urukundo nyabwo kandi rukomeye aho ari kumwe natwe mu Karistiya. Nguko ari we yabanje kutwereka urukundo adufitiye, ndiyoreka kwitega inyishu natwe dutanga kuri urwo rukundo rwiwe, aguma ayiteze. Duhere rero kuguhurumbira n'akanyamuneza imperezwa y'Ukaristiya, kenshi gashoboka ntihagire akaryo na gatoyi tubwisha twakaronse, tugende kuba kumwe nawe aho abandanya yitanga ngo aturongere inema z'ubukiriro. Mugabo tukaba tuzi yuko mu mperezwa y'Ukaristiya arasubira kandi akatwigisha, mugabo kandi akatwihereza mu Karistiya, tukagira guhereza iyo mperezwa, kwigishwa no kwakira iyo mfungurwa idukomeza mu buzima nyabuzima. Tubandanirize kugutegura neza imitima yacu, duheze tugende kumwakira mu Karistiya duhimbawe no kumusanganira iwacu muri twebwe, kandi tumwakirira heza. Mu ruririmbo twaririmbye inyuma y'igisomo ca kabiri, niho twagize tuti abeza baramuronka, ababi kwa kundi yamara ntibangana. Abeza baronka ubuzima, ababi nabo urupfu. No kuvuga iki? Wewe urazi yuko utiteguye neza ku mutima, mugabo ukarenzako, ugafyonderako, ukigira ngo utabizi Yezu Imana, ukagenda kumutsindagira mu mutima usakiyemwo ibicumuro. Ubizi wa wundi yitegura neza, akamwakirira ahameze neza, n'igishika cinshi aronka ubuzima. Mugabo nawe utamugaragarije ico cubahiro akwiye, kandi ukabigira n'impaka, wakura urupfu. Mugabo tugira Imana kuri sakramento ry'ikigongwe ririho, wabigize, urigaye, urireze, urabityorogwa, ugaca ugaruka mu nzira y'ubuzima, naho uba wari wikwegeye urupfu. Ubwa nyuma dufate akanya gakwiye ko kumuteramira, no mu gihe batoba bamushize kwa rutari ngo tumusenge, aguma ari mwitabere nakuru. Tugiye rero mu isengero
dufata akanya ko kumuteramira no kumusenga, aguma ari mu mitima yacu. Aha rero ni bake bahora bibuka yuko ari mu mitima yabo ngo bamusenge ari mu mitima yabo. Rindira n'ubu tuze guheza imisi, cyo tuza kwiyumvira n'igiki akajumbu n'ibiharage, cyo tuza kwiyumvira n'igiki inshuti n'abagenzi, cyo tuza kwiyumvira n'igiki ibikorwa n'iyindi mirimo. Ni bangahe bahora bagira bati ni ku mugoroba nakwakiriye mu Karisiya, ndazi yuko uri muri jewe, ndashaka gufata akanya kagacerere ngo ndagusenge aho uri mu mutima wanje, kandi agaheza agatekana ariko arasenga Yesu amutamarira aho ari mu mutima wiwe. Ni bangahe bahora babibwira ugasanga baravyibagira, kandi igihe twamwakiriye by'ukuri akaza, kandi nta na kimwe turagwamwo camwiro. Ni hari duca dusangira rero ako kanyamuneza twagiyemwo, tugiye mu nshuti na mu bagenzi, turiko turihereza utwo dufungurwa n'utwo tunyobwa, turiko turarangura iyindi mirimo, mugabo akabura ca kiganiro gikenewe. Tuzoshobora kumuteramira rero mw'isengero, mugabo kandi turashobora no kumuteramira mu mitima yacu. Muri ino mperezwa y'Eucharistia rero twigine cyane umukama yakinye kubana natwe, tumuninahaze ku rukundo ruhebuje atugaragariza mu Eucharistia, tumukengurukire ku buzima, ku muco, ku rukiza no ku bunywanyi bwiwe aturonsa mu Eucharistia. Hanyuma dusabe inema yo kwitaba neza imperezwa y'Eucharistia, inema yo kwakira neza Yesu mu Eucharistia, n'inema yo kumuteramira neza igihe cyose turonsa akaryo. Nahimbagwe rero no kurangura ico yipfuje aho yagira Eucharistia, natwe muri iryo sakramento tumenyere kubana nawe, kumwihweza no kumuninahaza uko tubimenyera, bizodufashe guhimbagwa no kubibandaniriza mu buzima buzokurikira. Amen.